Kwigenekerezo rya 2021 ruheshi, leta zunze ubumwe za Amerika zihagarariwe na Donald Trump zatangaje ko zashize ku iherezo programme nucléaire y'igihugu ca Iran. Donald Trump yatangarije isi ko basambuye amasite nucléaire ya Iran yaranyegeje mu kuzimu kandi ko ibitero vyagenze neza 100%. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yarakengurutse ashimira Trump kuciza kidasanzwe bakoreye Israel. Ariko hari amakuru y'ibanga yatorotse inzego z'umutekano za leta zunze ubumwe za Amerika zerekana ko ibitero vya Amerika bitagize ico bikora kuri iyi programme ya nucléaire y'igihugu ca Iran. Aba bantu boba bari mu mukino bwoko ki? Fyonde like na subscribe turabiturufi komeye Iran iri gukoresha muri iyi ntambara gushika naho Trump ahenda Netanyahu ubishavura ikabari ni hagati y'aba bagabo babiri. Iran ni umwansi akomeye wa Israel kuva kera. Ibi bihugu bibiri birankana ku rugero ntoronka nuko nsigura. Ku rundi ruhande Amerika ikunda Israel ikayifata nk'umwana wayo, ariko kandi ikanka igihugu ca Iran. Ariko kuri Amerika uru rukundo canke runo gwanko biragoye gutahura. Vyose bikorwa ku nyungu bwite z'iki gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Israel yarahiye kuva kera ko Iran itazofitunganya ikigwanisho roho nyanganda. Bakoresheje iperereza ryabo Mossad bagerageza gukurikirana intambwe ku yindi y'iterambere rya programme nucléaire za Iran. Ariko mu ntango z'uyu mwaka Israel yamenye amakuru ko Iran igiye kuzuza gukora ibigwanisho roho nyanganda. Bategereza kugira ico bakoze kugira abo bahagarike amazi ataramara kurenga inkombe. Ariko Israel yabonye ko idashoboye gusambura programme nucléaire kubera vyabasaba ibigwanisho karuhariwe badafise vyari kugira mu kuzimu aho izi installation za nucléaire zari zinyegeje. Bifashishije inshuti yabo yakadasohoka leta zunze ubumwe za Amerika. Donald Trump vyaramugoye guhakana amara imisi yijijanye imitima guhemukira Netanyahu canke kumufasha bagasambura Iran. Trump yahisemwo kubesha Israel abemerera ko yasambuye site nucléaire za Iran, ariko siko vyagenze. None kuki Trump yahisemwo gukina no mukino? Vyose ni entere, ni inyungu kuri buri gihugu cose. Ni iyihe nyungu Amerika ifise mu gusambura programme nucléaire za Iran? Ntayihari, kuko Iran isanzwe yaranasinya amasezerano mpuzamakungu y'ibijanye na nucléaire. Bavuga ko bobo bayikoresha mu kwikemura ikibazo c'umuyaga nkuba atari gukora ibigwanisho roho nyanganda nkuko benshi babirundarunda, harimo na Israel ikomeza kubihisha. Muri make kwiteza intambara n'abanya Iran Amerika ntaci vyungukiramwo ahubwo irahahombera. Muri video heruka naravuze ku muhora wa Hormuz. Uyu n'umuhora ukomeye cyane ucishwamo petrole na gaze bigera ku bice 20% by'ibikoreshwa ku isi yose. Iran yaravuze ko barindiriye gusa ko umurongo tukururengwa bagahita bugara uyu muhora. Mu gihe Hormuz wo kugagwa ibiciro vya petrole vyoduga cyane, idolari rikisanga ryataye agaciro ku rugero rudasanzwe. Ibi navyo byogira ingaruka mbi ku isi yose, ubwa mbere hakaza abanyamerika. None Trump iyo kwishura muri intambara ku nyungu izihe? Ingingo zose Amerika ifata ni ku nyungu z'abanyamerika. Make America Great Again. Mwarumvise ingingo yahise afata akija ku butegetsi. Ibyo byose bitazanira inyungu leta zunze ubumwe za Amerika. Futa yaba amashirahamwe atanga imfashanyo mu bihugu bikenye nka USAID yarahagaritswe. Amafaranga ahora atangwa mu gufasha abantu bagendana umugira wa sida n'izindi ngwara zidakira yarahagaritswe. Ibintu byose bitungura Amerika ahagarika, ndetse yanahagaritse visa ku bihugu byinshi vya Afrika harimo n'u Burundi. Niyo mpamvu leta zunze ubumwe za Amerika zidashobora kwinjira mu ntambara atanyungu bibazanira. Kugrade Hormuz bizogira ingaruka mbi zisumba izabaye ku itegwa rya bombe atomique muri Hiroshima na Nagasaki.
kubera iki icambere twakivuze n'uruhombo ku banyamerika byo bashira hasi na cane cane ko nubu bari mu kibazo gikomeye cyo kubogora idolari ryabo riri gusubira inyuma ku rugero rudasanzwe. Ariko kandi turetse Amerika hari n'ikindi gihugu kidashobora kwemera ko Hormuz yugagwa, Ubushinwa. Iki gihugu c'Ubushinwa gisanzwe carahindutse uruganda rw'isi, kidafite petrole ntigishobora gukora. Petrole nayo ikoreshwa mu Bushinwa nyinshi cishwa ngaha muri Hormuz. Ku Bashinwa petrole si ikintu gisanzwe, ahubwo n'amaraso atemba mu mubiri iyo ahagaze udasubira gukora. Petrole cyangwa umuyaga nkuba nivyo bigize ubuzima muri iki gihugu c'Ubushinwa. Kugara Hormuz ntibashobora kuvyihanganira. Niyo mpamvu Jinping, perezida w'iki gihugu, yahanuye Amerika kutivanga muri iyi ntambara. Uyu mugabo Jinping intashobora kwemera ico tuma cyose Hormuz yugagwa, kuko abona ko ari umutekano bwite w'Abashinwa uzobuhungabanijwe. Vyose ni strategy, ni kunyungu zabo. Amerika vyo yungura iki? Kwiteranya n'Ubushinwa mu gusambura site nucleaire za Iran. Vyo yungura iki? Kwifaranga ryabo ritagaza agaciro kubera ubusazi bwa Benjamin Netanyahu. Yahisemwo kubesha abwira Netanyahu ko yasambuye site nucleaire z'igihugu ca Iran, Israel ibona gutekana. Isi yose irazi ko Israel arico kibazo. Amerika irazi ko Israel arico kibazo. Ariko nishobora gushira mu kibazo gikomeye abanyamerika ndetse n'isi muri rusangi kubera urukundo rw'ubusaza akunda Israel. Abegereye Trump bavuga ko muri iyi minsi atameze neza ku bibazo bikomeye bimuhanze muri iyi minsi. Gutandukana na Elon Musk vyamusigiye imvune emotionnelle idasanzwe, ariko kandi birasa naho yatakaje n'iyindi nshuti ikomeye Benjamin Netanyahu.